Ndayikengurukiye Giovanni yitavye Imana muri Arabie Saoudite, yitavye Imana yaramaze kontara ayirenzako imyaka 4, yitavye Imana amaze imyaka 6 muri Arabie Saoudite. Umuryango wiwe usaba yuko ikiziga kirungikwa mu Burundi bamushingurana iteka. Amakuru ava nk'uko bivugwa n'umuryango wiwe, amumva ko amakuru ava muri ambasade y'Uburundi muri Arabie Saoudite aremeza ko hatowe ikiziga c'ubu Giovanni. Amakuru ava mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu mu Burundi aremeza yuko ikiziga ca Giovanni catowe muri Arabie Saoudite, nyuma yaho abaterefone akabaha n'ifoto abereka yuko umukoresha wiwe yamutaburiye itike y'indege agomba atahe. Vyari bitegekanijwe yuko azogera mu Burundi igenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani umwaka w'2025, none nguyu yitavye Imana. Kurufise bagomba kunjana baje kumwicira muhira iwabo, bagomba baje kumwicira muhira iwabo kubera bari banzanye n'imaka. Imana ikirabimbwira ejo ntabyo bari bambwiye, bari baje kuntanga w'ikimazi, baje kurondera amahera, mwe yakirabimbwira bari baje kuntanga w'ikimazi, mwe yakirabimbwira turasenga turabisambuza rero n'ubu turi mu masengesho namwe muhera, baje batanga ivyana vyabo 3 nivyo baraye batwaye ubwenge, baje baka amahera makira bahaye 50 vyayino mukajeyo bananze baranka 105. Hari turi mu tambara n'ubu turiko turasenga kuko tike nimwe mu yarayitabuja afite reka ntabuze tike mwe yara ucutaho nyine direct mwe yari kwa itabuza yabona sinasubira hari oya cyantera naha turi baka abariko banira ku bitero mu bitego kuzisa kuva mu cyose ndagiye mu basindagiye rero navuze irungiki wawe nambiye batayo. Urabona iyo ni audio ya nyuma yarungikiye nyene mukuru wanje bavugana ko ngo bagomba kumutanga ikimazi, kandi hari n'amamesaje ayandi ya mbere yamurungikira nyene umengo ubwenge ntiburi ku gihe. Ikiyo niyo yaduteye amakenga nyene, tuja tuguma tuyishize ku mutima tuyiravya kuvya naho bwo yasenze byarasenzwe. Bimeze gute rero? Urabona bo mu minsi iheze uranyandikiye, hanyuma nyandikira umbwira ko ari umuntu murondeza, hanyuma ndakubwira ati ni umuntu murondeza rero hakenewe ibi n'ibi n'ibi, uca uragenda bimwe urabibona ibindi ntiwabibona, none uciye ugaruka uyu munsi umbwira amakuru atari meza. Sindiko ndakumva, uriko uranyumva? Ego Rero nagira ndaguha akanya tuvugane, ariko ndiko ndakora bimwe byanje, nkora n'ikiganiro nyene, mubanze mutwibwire. Jenny Rukundo Aline mubaheye Alice y'inkaze muri Kenya. ego Ubu twari twarondeje amazi cy'umurongo kuva aho yapfuye, yari mukuru wanje. yitwa nde? Yitwa Ndayikengurukiye Giovanni. Abadukurikiye kuri telefone bariko baramubona. Ndayikengurukiye Giovanni yavuka hehe? Yavuka ku Musongati muri komine Kiganda, yaho ari mu ntara ya Muramvya, ubu ni Gitega. Okay, uyu none yari hehe? Yarari Arabie Saoudite. Okay, yari yagiyeyo igihe yari yagiyeyo ryari? Iyo 2019 sinza zari ziheze. Gerageza gusohora amajwi. Yari yagiye 2019 sinza zari ziheze. Yagiyeyo mu mwaka wa 2019, hari haheze imyaka 6, no kuvuga ari muri Arabie Saoudite.
imyaka 6 yose ari muri Arabie Saoudite muronse amakuru ababwira yuko umwe gusa ntiyigeze ahava ngo aje mu yindi nzu. ego urumva kuva agenda agera muri Arabie Saoudite yahise akorera mu nzu imwe agumaho. None mwarose amakuru ko yapfuye byagenze gute kugira ngo mubimenye? Twe kugira tubimenye twaherukanye twaza turavugana kuri telefone hama kuva itariki 10 z'ukwezi k'umunani niho telefone yakatitse, kandi nariko ndamutumira audio ndabona aragisomye ariko ntiyasubiza, kandi yari gutaha rokenze z'ukumunani n'itike y'indege bari bacije kumukatishiriza. Rero ngo bari baje, amakuru dufise ngo bari bajanye impaka. Ubwo rero bosi wiwe mubajije yavuze ngo yatorotse bamuronka, tuca kuguma turindiriye twibaza ngo kumbure azohava ari umuntu agaruka. Gushika rero wa kabiri w'inzu yahera niho twaronka ubutumwa butubwira ngo bamutoye ngo yapfuye. None hano je ndiko ndabona amatike y'indege warayampaye, itike zatabuwe ndiko ndaraba itariki 14 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2025 ku ndege mva amatike sinzi ko ari verifiye, ariko mugabo ni indege yari kuca muri yitwa Giovanni Ndayikengurukiye, ku ndege yari kuca muri Dubai, hanyuma ikabandanya Dubai na Dubai nyene, hanyuma ikabandanya Ethiopia ikabandanya ni Bujumbura. Indege ntiriko irasobanuka neza, mugabo ndabona ari guca ahantu henshi, ariko hari ivyo none bidasobanutse neza, mugabo itike y'indege uko irabika siko izindi zirabika. Ndibaza kuko iri kuri screen n'abandi bibaza n'abakurikiye ikiganiro ko bayibona, ariko iyi ni tike mubaho ari tike y'indege yari yataburiwe. Yego aza niwe yibarungikiye canke ni boss we yibarungikiye? Oya, yariwe yayirungiye. Avuga yuko azurira indege akagera i Bujumbura itariki 15 ku munsi wa gatanu. Tariki 15. Hanyuma yababwiye ko iyi tike y'indege bari bayimutaburiye ari hehe? Yari Arabie Saoudite, yari kuri uwo bosi wiwe nyene. Wewe yavuga ko mu mibanire yiwe n'uwo muntu yakorera yakubwira ko abayeho gute? Yababwira ko abayeho gute? Bari babanye neza cane, ntabwo yatubwira ko hari ikintu na kimwe bapfa. Kandi nawe urumva yari yiteguye gutaha, nta ngorane yari afise uvuga ngo yotuma? Byari byaheze, yari utaha nyene. Kubera bagiye no gutekera ibintu vyiwe vyose yabipanze mu mavarisi, ari umuntu agaruka nyene bavuyeyo ca ataha. None imaka uvyumva ngo bari bagiye gukora yiki? Oya,
iyo baba baja gukorayo ntaco ndabizi ko ntavyo gusa yavuze ko bari bajanye impaka. bari bajanye impaka muramubuze ku murongo wa telefone, nimero ya mubose wiwe murayizi, mwaciye mukora iki? Yanda nari arumva hariho wamuvugishije Carabu nyene aramubwira ati none ivya bamwita Dina, ati none ivya Dina gute? Ati twebwe yaratorotse, niko gusa yavuze, ati yaratorotse nta makuru yiwe dufite, ku telefone ntitumutora, ibintu vya gutyo. none yari kuvuga ngo yaratorotse kandi yaramuguriye itike y'indege. Urumva uwo yaciye barababaza, aramubaza ati none nimba mwaramwishe nimutubwire. Uwo yaciye amubwira ati none twari kumwica kandi twajije no kumutaburiza itike y'indege, ayo mahera twari kuyononera iki? Ni ukuvuga ngo amakuru ni kumenya ko yatowe ikiziga, mwakimenye gute neza? Nibyo ngomba kumbwira rero kugira yatowe ikiziga. Amakuru y'ikiziga twebwe uwo Joel umukozi wa ambasade yo mu Burundi hiyo muri muri Riyadh, sinzi ko ariko ni muri Riyadh, Arabia Saudite nyene, muri Riyadh. niwe ngo igipolisi ca aho hantu ngo yaguye, ni ukuvuga nko gushika muri ambasade, ngo ni nko kuva aho ngaha muri Kenya gushika mu Burundi. Urumva ngo abapolisi ngo bateye ico kiziga ngo ahantu mushigiti, no kugira bamenye ibimuranga bakoresheje ngo ikiziga, sinzi ko bakoresheje namba ari mu gupima nyene kugira kirugu mwidondoro ahavuka n'ikira abavyeyi, ibintu vya gutyo. Rero ambasade nayo ica bitumira mu wo gukora muri relations extérieures mu Burundi, yamba bari Kabarugira Pascal, nawe abona kubirangisha gutyo, ibona kudushikira. Hanyuma mumaze kuvugana n'uwo Habarugira, ambasade y'u Burundi muri Arabia imaze kumenya ko umurundikazi yapfuye, mwebwe bace babwira ngo iki? Arumva uwo Habarugira mu Burundi baramuvugishije, aca avuga ati reka ndabehe nimero ya konseye wo muri wa konseye wa ambasade, mumuvugishe mwumve ababwira bahe umuco. Niho yaca hariho akantu yaduhaye bakoresheje kafashe kumenya imyitondoro namba ari kamemba igama gama niyo yaciye adutumira, araduha n'ihuze ya passport, babitoye arabidutumira, ati ibi nivyo vyadufashije kumenya umwidondoro wiwe. Ati jewe igipolisi cabirungitse uko nyene barangisha, hari umuntu yitwa ukunuku nyene bamutoye munsi y'igiti ahantu, ibintu vya gutyo. Rero nawe aca atubwira ngo bari mu matohoza, rero ngo bamenye ikintu camwishe, tuti none ikiziga tuzokironka gute? ngo ivyo ngo ni ibintu ngo bitwara igihe, ngo barindiriye ngo raporo definitive bitangwa n'ico gipolisi. Ico turavuga ati rero nta kintu twe turi bukore, ntitubona ukuntu biri bugende. Ngo cavuga ati rero kontra yari yaraheze, ni ukuvuga ni famiye yimenya gutahana ikiziga, none ikiziga kiri hehe? Ikiziga ngo kiri aho hantu nyene ngo muri morgue zaza hariho. Niho yavuga ati ni nk'urugendo kuva Kenya gushika mu Burundi, none ikiziga warakibonye? Ati jewe sindajyayo, ibintu vya gutyo baracapima. Ati rero murindire kuko raporo definitive irateba. Nuko rero ibintu bimeze. Birumvikana yuko umuntu
umuntu yapfuye bakamara kumenya imyirondoro, nta n'ibindi byo kuvuga ngo iki, kuko urumva ko mwe mwarabuze umuntu kandi yariko yaraje, kandi ibi vyemeza ngaha biriho. Hanyuma kandi murumva ko banabarondeye bakababwira ko uwo muntu yatowe, ntibumva ko bica bihura ko ari we nyene. None mwebwe ubu mwiteguriye iki nimba bababwiye ko ari mwe mubwirizwa kurihira ikiziga kugira ngo kibashikire? Uyu yari afise umuryango ndavuga uw'abana, umugabo gutyo. Yari mama w'abana bangahe? babiri. N'umugabo N'umugabo yaba hehe? yaba mu Maramvya. Yaba mu Maramvya. Hanyuma hari ikintu ntavuze ntakubajije, mu ntango wari wambwiye yuko ubu ngo atari muri bano bashasha, kuko kuva amakontara mashasha atangiye gusinywa nta myaka 6 irahera, nawe uvuze ko yaramaze imyaka 6. Ubu ntiyakora muri kontara, n'uvuga ngo kontara ziriya bajana ubwa mbere yari yaheze. Hariho nakubajije ati none mwiteguriye gute? Mwiteguriye ko muriho ikiziga kize, canke hari ukundi kuntu uriko murabitegura? Kuko urumva ko babwiye ko batazobafasha kwaza. Mwiteguye ko bazomushingurayo, bimeze gute? Twebwe nta kintu turiko twitegurira. Urumva kuvuga kuntu yatubwiye ati iyo aba yarakiri mu nzu y'uwo mukoresha we, none rero je naciye mbwira mukuru wanje mubaze, none ubundi uwo ntiyari mu maboko y'uwo mukoresha wiwe none siwe bari bajyanye? ko ari we yari yanamurihiye n'itike y'indege, ntiyari akiri mu maboko yiwe nubwo kozi yari yaheze. Ibintu vyiwe vyose niyo bikiri mu nzu yiwe. Ubwo yavuze ngo niyabona umuntu ataha mu Burundi ngo azobimurungikana. None ntiyari akiri mu maboko yiwe? Birumvikana nyene yari yiwe. Kandi niwe bari bagiye bajanye, niba yari akiri mu maboko yiwe. Ahubwo ni kubanza mukaraba ko aha hantu yababwiye bari bajanye imaka n'ahatowe ikiziga, ni kuraba neza. Rero umva nivyo na muri jewe, kubera numva atari hafi na hafi hatowe ikiziga na Arabie Saoudite. Urumva naciye numva ko umenga naho nyene imaka uba bari birumvikana aho nyene aho yoba yatowe ikiziga niho niyo bari bagiye. Ibi birumvikana uko biri kose. nabwiye nti ahubwo mumuhe nimero z'uwo mubosi w'umukoresha wiwe muganirize, kuko hariho benshi banamurufode ariko yitaba. Okay, reka ndumva nanje ndiza kugerageza kubaza twumve ko hari ikintu cyo kwiyongera ko mugabo amakuru ugera akwiye. Aha mu byo musaba ubufasha ko uwo mubosi wiwe yarakora imyaka 6 yobafasha, ko byamaze kumenyekana ko yitavye Imana, ariho ikiziga gitahe. kandi ibi birarekuwe kabisa, nubwo atarakiri muri kontara yaraheze, mugabo ko biso yakorera bakarabonye ijya igama bashabona wari yarayimuguriye aho yakora. Aha ndazi ko bashobora kubafasha bakazomurihira umubiri wiwe bakawuzana ngaho mukamushingurana iteka. Kandi umuntu amuraba nukuri nta kibazo yari afise, bamwe bavuga ngo babayeho nabi. Nta kimwe, nta n'umusonga yarafite. Twariko tumutumira audio n'abandi bakuru banje bari mu Burundi bariko baravugana. Ubwo nyene nk'isaha 6:00 yaraciye telefone, wamenga ni ikintu kimaze telefone, bariko baravugana kuri telefone. Yababwira ko ari maka nyene. Hari ama-audio ufise iyo mwariko muraganira? Hari hayo bashitse abo bakuru banje, ndaza kuyagutumira. Sawa, murakoze. Reka jewe icyo numva nokora,
reka mbaze numve ko hari ikintu twamenya iyo bigenze nk'uko umuntu akitaba Imana uko bigenda ni ukubaza gusa aha n'ukuri nta kintu tugikora nk'aha kuri ibi bintu murumva ko bimeze nabo barabyumva mugabo umuntu ashobora kuronka amakuru hanyuma tukamenya ko ibyo mwipfuza ko byoba ni ukuvuga ibi mwipfuza by'uko uwitavye Imana bamutahukana bakamushingurana iteka mukamushingurana nta iteka kindi kuko byararangiye nta bindi n'amatohoza nibaza ko vyiza amatohoza ahubwo hakenewe ikiziga ivyo vyo kumenya icamwishe n'igupfa byararangiye urumva bababwira ngo bari ku matohoza barabe niba hari uwamukozeko barabe ikintu kiba caramwishe Mm. Ikindi nacyo nibababwira amatohoza aheze arateba turabizi amatohoza aheze muzoce ivyo bazobabwira muzoce mubitubwira namwe mugabo reka turaza kuvuganira inbox kumbure ndaza kugira icyo menya ku bijanye n'iki cyumviro canyu canke igisabo ndaza kuguhamagara murakoze cyane ndabashimiye nibaza ko ntabaza Jane na Jane nimba ataco mwongerako oya nta kindi n'ukuri murakoze hama kandi mwihangane twese niyo nzira nuko nyene twese niyo nzira niyo tuja udapfuye yego arapfisha kandi twese n'uwapfishije nawe nyine aba azi ko fend of azova aha turi hazogera igihe twese aha turi tutaba tukihari nyene niko bimeze nuko vyubatse n'iryo banga Imana yaduhishije yego mukomeze kwihangana yego murakoze murakoze cyane abantu baganje murumva ko ibintu birabaje cane nk'uko muvyumvise uyu ni umurundikazi yitavye Imana yitabira Imana mu gihugu ca Arabia Saudite mwumvise ko yitwa reka ndabibutsa amazina yiwe yitwa ndayagura amazina ndayasome neza simagana ndavuga nabi ayigena amavuga amazina nabi yitwa Ndayikengurukiye Giovanni murumva ko yitavye Imana yitabye Imana muri Arabia Saudite yitavye Imana yaramaze kontra ayirenza ko imyaka 4 yitavye Imana amaze imyaka 6 muri Arabia Saudite umuryango wiwe usaba yuko ikiziga kirungikwa mu Burundi bamushingurana iteka amakuru ava nk'uko bivugwa n'umuryango wiwe amumva ko amakuru ava muri ambasade y'u Burundi muri Arabia Saudite aremeza ko hatowe ikiziga cy'ubu Giovanni amakuru ava mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu mu Burundi aremeza yuko ikiziga cya Giovanni cyatowe muri Arabia Saudite nyuma yaho abatelefoni akabaha n'ifoto abereka yuko umukoresha wiwe yamutaburiye itike y'indege agomba atahe byari bitegekanijwe yuko azogera mu Burundi igenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani umwaka w'2025 none nguyu yitavye Imana bino bintu birabaje cyane mwavyumvise umuryango w'icyo usaba ni uko bahabwa ikiziga bakagishingurana iteka mugabo je ndibaza umuntu yagenda muri Arabia Saudite yagendayo mu buryo ubu canke buriya umuntu ntiyijana murumva ko yaba uri muri counter canke wayimaze wese aba ari muri Arabia Saudite ni gute none umuntu ashobora kuba ari muri Arabia Saudite hanyuma yapfa bakavuga ngo bamuhambayo ego nivyo yari muri kontra yarayimaze arenza ko n'imyaka 4 mugabo yari ku boss ahantu babwirizwa guhagarara umubosi akarihira ikiziga kigataha nimba ikiziga umubosi takirihiye ambasade iriho y'u Burundi igafasha ikiziga kigataha canke iriya nzobera murungitse yo mu Burundi sinzi ko ama agence yatangiye gukora ariko naho nyine barafise babarungika barafise ibigo by'abarungika mu ibanga nabaje baramurihira agataha agashingura mu iteka
mu muryango wiwe murumva ko afise abana akaba afise n'abavukanyi bakamubona bakamusezera irya nyuma guca bahamba umuntu mu gahinga rero nko kumwumva eh, ubuserukizi bw'Uburundi bwabivuze uti ubu yari yamaze kontara acahambwa muri Arabiya murumva ko ari ibintu bibi cane iki ni ikintu natwe nk'abarundi tubwirizwa gukora byibuze eh, nimba ambasade itanabikoze bagaca bikora kuri ya mafaranga amwe agenda aratangwa n'abarungika abantu muri Arabiya Saudite kuko yamye atangwa kuva kera hanyuma bagaca bafasha ikiziga kigataha reka nce nshimira rero ambasade y'u Burundi muri Arabiya Saudite murumva ko yatanze amakuru neza ikabwira umuryango wiwe ati twahawe amakuru y'uko umuntu yapfuye ati kandi aho bigeze uyu munsi ikiziga turemeza ko ari icy'umuntu wanyu batanga igama ni karangamuntu mu Carabu baba bafise hariya batanga icyangombwa na pasiporo baravyerekana babonana umuntu wabo hanyuma baheza baremeza ko umuntu wabo yapfuye kandi amakuru arahura neza kuko murumva ko yari yamaze kubahereza icyangombwa akababwira ko agira atahe ndavuga itike y'indege aha birumvikana ko nta gukekeranya kundi bogira turangije n'ubundi twihanganisha umuryango wiwe wabuze n'abarundi babuze n'Uburundi bwabuze Imana imurose ikiruhuko kidahera